ngiye gusangira namwe amajambo y'Imana dusoma mu gitabo ca mbere ca Bibiliya tucita itanguriro. Geneze mu Gifaransa, Genesis mu Congereza, Mwanzo mu Giswahili. Izo zose ni indimi kumbure uyu mugoroba bamwe ushobora kuba mufise mu mabibiliya yanyu. Itanguriro igice ca 18 dusome kuva ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 23. Nimba mwahabonye tugiye gusoma ku bafise bibiliya zimwe shasha z'ikirundi n'urupapuro rw'18. Ku bafise bibiliya za kera sinaruravye ariko nibaza yuko hatoba harenga nabo nyene mu mpapuro 23. Tugiye rero gusoma ku babibonye n'abandi nabo kandi mukiraba mwihute dutangurire gusomera hamwe. Muhemu yera aguhe gutahura tugisoma atwigishe ijambo kurindi kuko burya iyo utasomye neza naho haraho udatahura. Turasoma mu izina rya Yesu. Aburahamu na Sara basezeranirwa ko bazovyara Isaka. Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vya Mamure vyitwa Emyeroni. Yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu nduguma yo mu gihe c'amashoka. Yunamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira akubita inkoro hasi ati, databuja, namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera, ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Haleluya. Ndakwinginze Mana nturengane umusavyi wawe, turi kumwe kuri uno mugoroba. Nuko bazane utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti, nanje zana utwo kurya mwihembure kuko mugendeye umusavyi wanyu muheze mubone kugenda. Baramwishyura bati, kora uko uvuze. Umurongo wa 6. Aburahamu yitera mu ihema aho Sara ari ati, tunganya n'ingoga ivyibo bitatu vy'ifu iyunguruye neza urondera umutsima. Aburahamu arabandanya aja mu busho afata ishuri y'igitegetegera nziza ayiha umukozi wiwe aca yibaga n'ingoga. Yakira amata y'urubu n'amakamano n'inyama za yashuri vyibushe yabaze abitereka imbere yabo. Abahagarara iruhande munsi ya ca giti bararya. Baramubaza ku murongo 8 niho turi ku murongo w'9. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura atari mu ihema. Uhoraho aramubwira ati, umwaka ugeze aho ugeze sinzobura kugaruka iwawe, Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima aravuga ati, ko maze gusaza noba nk'igomba umugabo kandi umwami wanje akaba ashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati, ni igiki gitumye Sara atwenga akavuga ngo, aho ni ivy'ukuri noba nk'ivyara umwana ashaje? Ku murongo wa 14. Mbega hari ikinanira Uhoraho? Ico ni kibazo nawe uyu mugoroba ubajijwe. Igihe gishinzwe, umwaka ugeze aho ugeze nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Maze Sara arahakana ati, eka sintwenze, kuko agize ubwoba. Aramubarira, toya watwenze.
Imana idufashe. Amen. Turi kumwe Ego. igice cya kabiri hariya ku murongo wa 16. Aburahamu asabira Sodomu. Abo bagabo barahaguruka baragenda batumbereye Sodomu. Aburahamu abaje inyuma arabaherekeza. Maze Uhoraho yigira inama ati, mbega Aburahamu no muhisho ngira nkore, kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mu isi akazohererwa umugisha muri we. Ko ari we nahisemo kugira ngo azokwihanikirize abana biwe n'ab'inzu yiwe, bazokwaruka hanyuma ngo bakomeze inzira yanje, bakore ibitunganye n'ibigororotse, kugira ngo je Uhoraho nshitse kuri Aburahamu ivyo namusezeraniye. Maze Uhoraho aravuga ati, induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byaho bikaba byabaye umurengera. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenye. Abo bagabo barahava bagenda batumbereye Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Ese icompa ugahagarara imbere y'Uhoraho? Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati, mbega none wohonya abagororotsi hamwe n'abanyabyaha? Amen. Amen. Ngaya amajambo y'Imana ngomba ko tuganiraho nk'uko mpwemu w'Imana yayashize mu mutima wanje. Nshuti zanje bakundwa, ninginge umuntu wese Imana yagiriye ubuntu akaba hano, connection ikamukundira kandi natwe ikatwemerera, untega amatwi muri aka kanya gato, sinza guteba, umve hari ico umwami agomba kukwibutsaho canke kugukeburaho canke kukumenyesha nk'uko yaje kumenyesha Aburahamu. Turabona ko iki gice kirimwo bibiri. Aha Imana yabwiye Aburahamu canke yagendeye Aburahamu ifise kumubwira amajambo abiri. Ubwa mbere yaraje guhabwa isezerano ry'ivyara ry'umwana wiwe yitwa canke azokwitwa Isaka. Ubwa kabiri Imana yarije kumumenyesha ko hari ikigomba ikora i Sodomu na Gomora, kuko induru zaho canke ibyaha vyaho, nkuko twamaze gusoma hariya ku murongo wa 20, ngo maze Uhoraho aravuga ati, induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi. Yaragejeje kumubwira ko agiye kuzikuraho. Nagomba nakubwire ngo umutwe w'amajambo canke ivy'Imana yambwiye kugira ngo nganire namwe vyegeranijwe muri iri jambo rivuga ngo induru, ugwamo, ibibazo biri mw'isi, biri mu gihugu urimwo, biri mu muryango ufise, biri mu bugingo bwawe. Uhoraho yavyumvise, agomba aze kuraba. Imana idufashe. Amen. 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 Maze rero ijambo twahereko ribona ngo Aburahamu yari ari mu rusagi we mw'ihema, kandi yari munsi y'igiti muri vya biti vy'imamure vyitwa imyeroni. Hari mu gihe c'izuba co ku murango ngo mu ndugumba yo mu mashoka. Abona abantu batatu. Abo bantu nabo yarazi, ariko Bibiliya itwereka ngo Aburahamu agira ikigumbagumba, igishika kinini, arahaguruka yihuse arabakira. Nagomba ndabamenyeshe ngo mu gihe c'Aburahamu icyamenyekanisha umuntu ko ari umuntu w'intungane, w'amahoro, w'umugwaneza, ugira neza, vyibonekeza mu buryo atanga indaro n'uburyo azimana abashitsi. Kandi mu gihe cyabo byari ibintu vyiza cyane gose ko umuntu w'umushitsi, yaba uwuzi cyangwa utazi, yakigwa nk'umusangwa w'icubahiro. Nico catumye Aburahamu yihuta. Kandi nagomba mvuge ngo
gukora igikorwa cyiza nk'icyo n'uno munsi biracagaragara cyangwa nk'uko byagaragaye mu gihe cya Aburahamu ko ari ibyerekana ko ari ugushira mu ngiro ibyanditswe byera, kuba abantu bakira abashitsi, kuri abantu babagira neza. Ayo majambo turabona ko mu isezerano rishasha hari, iyo dusomye igitabo candikiwe Abaheburayo igice cya 13, mbere aho nagomba ndahasome ijambo ritoya rivyerekana ubugene bamwe mu kwakira abashitsi bashobora kwakira abamarayika batabizi. Imana idufashe biboneke ngo mwene data, inshuti yanje, ikindi gihe wogirirwa kubona abashitsi ukaronka akanya ko kubakira, urabikora neza. Hari aho bazoba bazanye amasezerano, ari intumwa z'Imana, ari abamarayika, mu byo bazoganira n'ibyo bazoronka iwawe. Ku murongo wa mbere n'uwa kabiri mu gitabo c'Abaheburayo haravuga ngo impanuro, ugukunda bene data nikugumeho, ntimwibagire kugira neza abashitsi, kuko bamwe bagize batyo bahaye indaro abamarayika batabizi. Haleluya, Amen. twibuke bene data, ugukunda abandi nikugumeho. Urukundo ni kimwe mu vy'Imana idusaba gikomeye, ngo dukunde Imana n'imitima yacu yose, n'ivyumviro vyacu vyose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ivyo dufise, kandi dukunde bene data. Mu gifaransa bavuga ngo aime ton prochain, mukunde mwene so, mugenzawe. Rero ngarutse novuga ngo Bibiliya iratwigisha uhere kuri Aburahamu ko gukunda abandi cyabaye kimenyamenya ciza, kandi habonekamwo noneho kugenderwa no guhabwa amasezerano atabizi. Rero twobona ubwa mbere ko hano Aburahamu yagendewe n'Imana ikishije mu bamarayika bayo bamusanga iyaba. Mwene data, nshuti yanje, ntuze wibagire canke ngo wihende ubure kwakira umushitsi neza, kuko ari kimwe mu bigaragaza ugutahura ijambo ry'Imana n'ubugwaneza muri twebwe. Novuga rero muri make yuko aba bashitsi bari batumwe n'Imana, kandi bari baje kumubwira izi nkuru zibiri namaze kuvuga: isezerano ry'umwana Isaka kuri Sara na Aburahamu, kandi uguhona kw'isodomu ni Gomora. Rero twabonye ibintu bibiri kuri Sara. Sara ntiyizeye canke ntiyemeye inkuru bahaye umugabo wiwe, kuko we ngo yayumvirije ari mu muryango w'ihema ahahereranye naho bari bicaye, ariko yarumviye umugabo akora n'ingoga ivyo amutumye, arateka. Aburahamu nawe agenda mu masho arondera imazi y'ishuri inuze, umukozi wiwe ayitunganya vuba, arazana baragaburira abantu. Bamaze kubagaburira, haboneka rero yuko hari ijambo bafise babashitsi. Bamaze kuribwira Aburahamu, Sara ndiyizera, ariko aratwenga. Marayika amubwiye ati, ni kubera ko utwenze? Atoya, sinatwenze kubera ubwoba. Ijambo rya mbere nagomba nkubwira kandi ngushikirize mwene data, akenshi turakunda kugira ubwoba, kandi ubwoba bugatuma tubesha. Ukubesha kwaho kukazanwa no kutizera, kumbure ivyo twari tubwiwe ariko tukavuga ngo turavyizeye tutavyizera. Icya kabiri, bigatuma tudasenga mugabo batubaza ngo turasenga. Icya gatatu, bigatuma taco dukora mugabo batubajije tukavuga ngo yego tuzokora. Imana idufashe. Ariko hari ijambo rero ryaciye ribwirwa Sara kandi ribwirwa na Aburahamu. N'uyu murongo wa 14, mbega hari ikinanira Uhoraho? Nagomba ngo wiyumvire mu bibazo ufise,
mu bibazo ubamwo, mu ndwara kumbure ufita cyangwa zifiswe n'abawe n'umuryango wawe, mu bukene n'ubushomeri urimwo, mu kubura akazi, muri za manza ufise muri sentare. Mbega hari ikinanira Uhoraho? Mbega hari ijambo ryitwa ko riremereye ryonanira Imana yawe? Mbega hari ikibazo cobura inyishu imbere y'Imana? Iri jambo ryatanguwe kubwirwa Aburahamu, ariko kandi ryavuzwe n'abahanuzi kenshi, ari ivyabwiwe Mose cyangwa Yeremiya cyangwa Hezekiya. Aya majambo yose arahari. Yeremiya yarongeye arabwirwa muri igice cya 32, ewe Yeremiya, mbega hari ijambo jewe Uhoraho ryonanira? Mbije mbigira nkabigirura. Niko muri 33 atubwira, atari kumpamagare, mpamagare Yeremiya, nanje nzokwitaba, nkwereke ivyikinze, ivyo utari bwamenye. Haleluya. Nagomba mbwira umuntu antwumva kuno mugoroba, kuri bamwe no kumuhingamo w'umurango ku bandi. Mbega hari ijambo ufita ubona ko ryabaye ikinanirane imbere yawe, byoshoboka imbere y'abantu ko babura inyishu, uwo mu muryango wawe ntibatora inyishu, abo mu ishure cyangwa abo mu kazi mukorana ntibatora inyishu, amafaranga ufise hamwe n'umupfasoni wawe cyangwa umushinga nawe wawe ntibishoboke yuko ico kibazo mugikuraho, ubukene murimwo bigatuma noneho vyunyuka, ibindi bibazo mufise n'abana n'ibindi bigatuma taho muja. Ariko hari ikinanira Uhoraho? Hamagara. Hari ivyikinzo utaramenya, hari ibiho utazi Imana igomba kumenya. Muri iki gihe kigoye havugwa amajambo akomeye y'iki cyorezo ca coronavirus. Inyuma y'ibi canke ibizokurikira ntavyuzi, ariko hamagara. Hamagara Uhoraho, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana y'amasezerano. Niyo Mana yawe, niyo Mana yanje, niyo Mana yacu. Sara arabwirwa ati, mbega hari kintu kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe cyangwa igihe gishinzwe cyagenywe niki? Ni ukuvuga ngo umwaka ugeze aho uwundi ugeze, muri uku kwezi nyene, ukwezi dufite nuko 8, nagomba ngo ushireho imbere y'Imana, kuko iyi Mana ivuga mu ijambo ryayo, kandi ijambo ryayo niho hahagaze inkomezi. Mu ijambo ry'Imana niho hari ububasha bwayo, niho hari ubutegetsi bwayo, niho hari ubukomezi bwayo, niho hari ubumana bwayo. Igaba ijambo ryayo ikarikurikirana kugira ngo rishitse. Igihe niki? Mu mwaka uza, mu kwezi nk'uku, ico witwa ko kigoye, ko kinaniranye, gishira imbere y'Imana. Yaguhaye isezerano, uzoba waronse inyishu y'ikibazo cawe. Mbega n'umwana ugomba, mbega n'akazi, mbega n'inzu, mbega n'amagara, Imana byose irabishoboye. Kandi ivyo izobikora nk'uko ubugombe bwayo buri, atari uko wowe ubitegetse canke je ndabitegetse, ariko kuko Imana ishimye ko ari vyiza kuri wewe, naho wowe ubisaba usaraye winginga cane gose. Reka ubugombe bw'Imana buze bube, kandi buze bushike, ari ubwo kuguha inkomezi koko. Yesu abahezagire. Sara aravuga ngo ya usimbeshe, ngo ya usinhwenze, nawe wotwenga, wahava uvuga uti ibi bintu vyoshoboka, ibi bibazo maze n'igihe kweri vyoronka inyishu, ubu bukene mpagazemwo aya madeni yohera. Mwene data, nta kinanira Imana. Kwizera kwanje nawe niko guto, kandi atakwizera ntibishoboka ko Imana tuyinezera, kandi atakwizera ntaco twobona c'igitangaza cova mu bushobozi bw'Imana. Ariko niyo wizera urabona ubwiza bw'Imana. Iryo jambo ryabwiwe mushiki wa Lazaro amaze kurira imbere ya Yesu, ati uyu munsi ukaba ngaha ga Yesu, umukunzi wawe Lazaro ntaba yapfuye. Yesu aramubwira ati yacurira, ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Lazaro ntabwo yapfuye, azozuka. Ategome ndabizi ko azozuka mu gihe cy'izuka ry'abera. Ati oya, nongeye kukubwira, niyo wizera urabona ubwiza bw'Imana. Si coma ukwizera kwawe kukaduga, kwizera kwacu kukaduga,
kwizera kwacu kukaba kunini, kukaba nka kwa kwizera kwa wa mupfasoni amaze kubona ko atacagishoboye inyuma y'imyaka 12 y'ubugwayi bwo gutakaza amaraso. Ibyiwe byaramuheranye kuko yari yivuje kenshi kandi bakamurya amahera ataco bashoboye kumufasha. Aravuga ati birarangiye, biramaze gukora gusa ku buyonga bw'impuzu za Kristo, indwara yanje iri bushire. Kandi byamubereye ko icoma ugakora ku buyonga bw'impuzu za Kristo. No kuvuga ngo kwizera kwawe naho koba guto kugahura n'ububasha bwa Kristo, umusozi wawe uri buteregwe mu kiyaga. Ivyari bigumye bigiye koroha, ivyari imisozi bicika amataba, ugende ahiyoroheje. Yesu abane natwe bene data. Sara rero amaze gutinya arabesha, kandi nagonda babwire ngo nukuri ubwoba ni bubi. Ubwoba butuma atakwizera kubaho, ubwoba bituma atagushira amanga, ubwoba butuma atagutitiriza na perseverance, atakugumizaho ngo bandanye. Ariko niwashira ubwoba uri bugwana intambara nziza yabizera. Iyo Daniel agira ubwoba kubera bavuze ko umuntu wese atapfukamiye ikigirwamana canke igistatue, igishushanyo umwami Nebukadineza yari yashinze imbere y'abantu bose ngo baze basenge, yari kugenda mu gobo rw'intambwe akajugumira, agahava avuga atoya na jewe ngiye gupfukamira iki gishushanyo bashizeho, mureke kuna mu gobo rw'intambwe. Mugabo ntiyagira ubwoba, ashishikara gusenga no kwizera Imana yamuhamagaye. Agenda mu gobo rw'intambwe, aryamana nazo, zihinduka matera yiwe, zihinduka oreye yiwe. Umwami abura amahoro, umwami ntiyagira uko aryama kandi ari ku kirimba. Mugabo Daniel mu gobo rw'intambwe arisinzirira. Bukeye umwami aza kurondera Daniel. Nagomba kubwira umuntu anyumva ngo rema, gira kwizera. Yesu ni muzima, Yesu arashoboye. Isezerano ryawe ntirizobura gushika. Nigi ntahava kuko ryavuzwe n'utabesha, atazi kubesha, atazigera abesha. Ni Imana ihoraho, ni Imana ivuga bikaba, ni Imana ishinga bikaguma. Haleluya. Amen. Ayo majambo azigamwa mu mutima wa Aburahamu. Ariko Sara agira ubwoba, arabesha ngo ntiyatwenze. Kenshi na kenshi kubesha gutuma noneho la situation cyangwa ibihe turimwo biba bibi gusumvya. Ariko ukuri gutuma naho umuntu ababoneka yuko umengo aciye amaramara. Iyo uvuze ukuri ukemera ibyaha byawe, ukemera intege nke zawe, ukatura ibyakugoye, naho biboneka umengo uciye umaramara, niho havyuka inkomezi z'Imana, ukagenda mu vyiyumviro vyayo ukaba ubutunganye. Iyo umuntu rero yimenye akatura ibyaha vyiwe, Imana niyo kwizigirwa kandi tugirira imbabazi ibihe byose. Icyatumye ikintu cose kigenda kiba kibi n'ubwoba buherekezwa no kubesha, bikazana icaha, tukabura umugisha w'Imana. Ndakwingingira mu nyonga y'Imana nzima, mucatumye unanirwa muri ibi na biriya, uno munsi ntubure kucatura, ntubeshe. Urihenda mu gihe wita kutunganye, kandi atari ivyo. Imana yonyene niyo yera kandi niyibereye. Ni jambo rya mbere nagomba kubwira umwe wese mutwumva, ko Imana yifuza kuduha isezerano. Iragomba kuvugana natwe nk'uko yavuganye na Aburahamu na Sara. Iguhe isezerano ryawe. Icyabaye i Sodomu, nababwiye ngo ugwamo induru zakorerwa muri Sodomu kubera ibyaha byaho, ibyaha by'ubupfu, ibyaha by'ubusambanyi, ibyaha by'ubwicanyi, ibyaha by'ubusuma, ibyaha byari mu miryango, ibyaha byari mu ngo, ibyaha byari mu bavukana b'imiryango imwe, ibyaha byari mu gisagara, ibyaha byari mu mazu, byaraduze ngo bishika imbere y'Imana. Imana rero imaze guha isezerano Aburahamu kandi igiye no guhonya Sodomu na Gomora,
Imana irivuganya mu murongo wa 17 ngo maze Uhoraho yigira inama. Ni nk'ukwivuganya. Imana iravuga iti oya, mbega Aburahamu no muhisha icyo ngira nkore, kandi ari wazohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mu isi akazohererwa umugisha muri we. Nagomba nkwibutse mwene data, turabana b'Aburahamu, sekuruza wo kwizera kwacu. Ni muri twebwe umugisha wose mu isi ukwiye kuzobonekamwo, kuko turabo kwa Aburahamu. Ntaco Imana rero yokora itatwibiye akabanga nk'uko yabikoze kuri Aburahamu. Nije gituma Imana ivuga ngo ibibi bikorerwa munsi y'izuba, izi nkuru mwumva, aya majambo, iyi migambi ipfuye yo kurondera kugirira nabi icaremwe muntu, Imana yabibonye, Imana yavyumvise, Imana irabizi, imanuwe no kugira ngo irabe kandi ibone kuzigama abayo. Hari ijambo rinini rikomeye ryashitse ku mutima wanje, ndarivuga mu kanya, ariko nagomera kubwire ngo izi nduru za corruption, izi nduru z'akarenganyo d'ordre social, izi nduru z'akarenganyo mu buryo bw'ubutunzi no mu buryo bw'ivyo kurongora, ubu bwicanyi bukorerwa hirya no hino mu isi yose, izi nduru z'ivyaha by'abagenda basambanya ibikoko. Uyu munsi hari abarongora imbwa, abarongorwa n'inyabu, abandi bariko vy'ukuri barongorana abagore ku bagore, abagabo ku bagabo. Ibi vyose nibizira imbere y'Imana, vyaduze bishika imbere yayo. Imana iravuga ngo ngiye kumanuka. Uyu munsi amajambo sayo kwa Aburahamu n'ayawe nanje, nk'abuzukuru b'Aburahamu, abukwizera b'ibanga ry'Imana, nubimenye. Aburahamu hari ijambo yabajije ati none, hariya ku murongo wa 23, maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati mbega none wohonya abagororotsi hamwe n'abanyabyaha? Haleluya. Nagomera kubwire mwene data, nshuti yanje, Imana tuvuga, Imana dusenga, Imana twizeye, irazi abagororotsi kandi irazi abanyabyaha. Yari irahiye ngo ntishobora guhonya umugororotsi ngo imuhonye hamwe n'umunyabyaha, izotuzigama. Nagomba kubaremesha nk'uko mwe mu Imana yandemesheje. Ibi byose bihuhuta, aya majambo avugwa guhera muri Amerika, mu Buraya, muri Afrika, muri Aziya, ibijanye n'izi ndwara z'ivyorezo n'imigambi yavyo iri inyuma yavyo n'ivyo bazokora, byose imbere y'Imana vyaramenyekanye. Ntaco uzoba, ntaco tuzoba. Rema, humura, Uhoraho ntashobora gukora ikintu na kimwe atibiye akabanga abasavyi bayo, abana bayo, abahungu n'abakobwa bayo, abakozi bayo. Nawe ni wewe nanje. Egome, Aburahamu atangura gusenga, aje imbere y'Imana yibutse Loti, umwishwa wiwe. Aho nico camutuma kuvuga ati mbega none wohonya abagororotsi hamwe n'abanyabyaha? Murabizi inkuru ikurikiye usome igice cose, yagerageje kubwira Imana imbaza ko boba 55 kugezaho Imana yari izi ko atana abantu 5 bari muri ico gisagara bagororotse, ariko naho nyene yamubwiye ngo naho yoba umwe sinzomutayo, kugezaho Imana ikura Loti i Sodomu n'i Gomora. Kandi murabizi yuko Loti ko yumviye wewe yarakize, kiretse abakwe biwe n'umupfasoni wiwe babwiwe ivyo kwihangana no kudakora bakabirengako. Abakwe ba Loti agiye kubabwira, bamubwiye ngo uri kurizagira. Muka Loti bamubwira bati nturabe inyuma, ahindukira arabe inyuma. Ariko Loti bamubwira bati hunga vuba, uhungire kuri uriya musozi. Kandi arabandanya shikayo ibyago bitaratera i Sodomu n'i Gomora. Nawe uyu munsi ureme, hunga, hungire muri Yesu. Akira ubugingo bwawe, umuryango wawe, imigambi yawe, ibikorwa byawe mube muri Yesu. Aho
uzozigamwa, aho uzorindwa, aho uzoba amahoro, aho worema. Aburahamu rero amaze kuronka ibyo n'ayo makuru yose, yabaye uwo gusengera igihugu cy'isodomu n'i Gomora, asabira mwishwa wiwe n'abagororotsi bose bariyo. Nawe igikorwa wokora aho uherereye, n'ishengero, mu gihugu, mu gisagara, uzusengere ab'Imana, na cyane cyane abo mu nzu y'Uwera, abakijijwe, abaronse agakiza. Abatarakamenya nabo ubabwire, bavyumva batavyumva, ibyo si igikorwa cy'urubanza rwawe, ariko wowe icyo wokora wabivuga. Kuko abantu benshi uyu munsi bibaza ngo Uhoraho aratevye, cyangwa ngo amasezerano yavuze ntazoyashize. Oya, icete cya kabiri cya Petero, nagomba nsoma aya majambo hama ndangize kuko sindabarambira. Icete cya kabiri cya Petero, igice cya gatatu, umurongo w'icenda, hari amajambo atwereka ivyo Yesu akora muri iki gihe abantu bibaza ngo aratebeje isezerano. Icete cya kabiri cya Petero gatatu ku murongo w'icenda haravuga ngo, ndeka mpere ku murongo w'umunani, ariko abo nkunda, mweho ntimwiyobagize iki kintu kimwe, yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntatebeje isezerano ryiwe uko bamwe biyumvira ko aritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntagomba ko hagira abahona, ariko agomba ko bose bihana. Haleluya. Amen. Amen. Nuko abantu boruha, abantu baravuga, abo barutse kumbura imbere yacu bati vyamaruko, nimwihane, Yesu azoza, Yesu agiye kugaruka, Yesu agiye guhana, bakumva barushe bacotse. Ewe Petero abihabwa nk'ibanga, aravuga ati abo nkunda, namwe nimumenye abakunzwe na Kristo, kandi abo nkunda nanje, ntimwiyebagize rimwe. Naho imyaka yobandanya iboneka ari myinshi, imyaka igihumbi ni nk'umunsi umwe imbere y'Imana, kandi umunsi umwe ni nk'imyaka igihumbi imbere y'Imana. Rero Umwami Imana ntatebeje isezerano nk'uko abantu benshi bovyumvira, nk'uko abanyabyaha bovyidoga, nk'uko abadendebukiwe nabo bohava bavyitwaza. Oya, ariko ngo yihanganiye wewe nanje kugira ngo twihane, kuko Imana igomba ko ata muntu n'umwe yohona, ngo ariko bose bihane babona ubwami bw'Imana. Nico gituma yarungitse Yesu muri rya jambo ryiza tuzi twese, Yohana igice cya gatatu ku murongo wa 16, kubw'urukundo Imana yakunze abari mw'isi, rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Mbega uyu munsi wiharura he? Uyu munsi uboneka gute? Mbega urafise isezerano? Mbega uraryizera? Mbega wibaza yuko umwami atebeje isezerano, canke hari ico ufise wotunganya kugira ngo ivyasezeranijwe bishike? Nahawe wibuke induru, ugwamo, ibikorwa bipfuye, ibiri muri wewe, ibiri mu biwanyu, canke ibiraho uherereye, bihaye bikorerwa munsi y'izuba. Uhoraho yabibonye, amanutswe no kubitabara, kandi ngo abangurukanye, ariko wari ukwiye gukizwa kugira ngo ubone kuragwa ivy'Imana yasezeranye. N'aya majambo nshuti zanje, nibi narifise kugabura canke gusangira namwe nk'uko mwe mu Imana yabimpaye. Uhoraho adufashe, Imana ituzigame, idushoboze kugira umwitwarariko, kandi duhinduke tube abizigirwa, kuko igomba bizigirwa. Nayo ikizokora niki, ntishobora guhonya umugororotsi wimuhonyanye n'umunyabyaha. N'aya majambo Yesu abahezagire. Duce bugufi dusenga Imana mu kurangiza.
data ugororotse, mana yanje, mana yo kwizigira, ndasavye ngo uhezagirire ijambo ryawe twumvise mu mitima y'umuntu, mu mitima y'abantu bawe mana bari hano, nabo bose kumburira ijwi rizoshikira biciye kuri audio. Mwami Yesu, turagushima ko ufise isezerano muri twe, umwe wese kandi arafise ivyo wamusezeraniye, yoba afise nk'ibanga. Uduhe kwizera, uduhe mwami kudakekeranya, uduhe mwami kudatinya no kubesha, kumbure twibaza ko bitoshika. Intege nke ziba muri twe, ivyaha mana vyotuma haboneka icobuza ko isezerano ryawe riba, ubiduharire. Umuhe umuntu wese kumva intambuko nshasha akwiye gukora no kubamwo muri iki gihe. Suko utebeje isezerano, ariko wipfuza ko abantu bose bihana, kuko atanumwe woshima ko yohona. Kandi ndagushimiye mwami ko ibitubamwo n'ibitugora n'ibiriko bikorerwa muri iyi si waduhaye kubamwo ubizi, umanuwe no kubiraba kugira ngo umenye kandi ushobora gukingira no kuzigama umugororotsi utamuhoneranije hamwe n'umunyabyaha. Gira imbabazi, shikana umuntu kukumenya mana, umwe wese uyu munsi wa none uri hejuru kuvyo wamusezerana cyangwa kuvyo wamuteguriye ngo amenye. Urakoze kuri Imana igororotse, icubahiro nishimwe bibe kuri wewe ubu nihe bitazoshira, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza. Amen. 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 Amen.